twarabonye ko muri iyi minsi heze hashoboye gutera ikiza c'akaranda k'ingurube cyo twita mu gifaransa peste porcine africaine, aho iyo ngwara yibonekeje muri komine Giharo y'intara ya Rutana. Mbere ivyo bikanemezwa n'ikigo kijejwe gupima mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije cyo twita laboratoire vétérinaire national, yuko ingwara yateye aho mu Giharo ari ingwara y'akaranda, no kuvuga mu gifaransa peste porcine africaine. Rero murumva yuko ibikorwa vyaciye bikorwa vyihuse, kwabaye gufata ibipimwa kugira ngo barabe ingwara iyo ariyo, hanyuma ikigo kirabona yuko ari ingwara y'akaranda k'ingurube. Rero uyu munsi twari twaje ngaha kugira ngo dukoranye abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, eka n'aba abafundi bo mu makomine bajejwe ivy'amagara y'ibitungwa, kugira ngo tugire ihangiro twihaye yo kugwanya ico kiza. Ico naco rero ivyo twabonye nuko ingingo zafashwe yo kubuza uruja n'uruza muri komine zofatwa nka nkama zigakurikizwa, ico novuga 100%. Twarabonye rero yuko bishoboye kugenda uko ingwara yoheza igahagarara. Ikindi naco twavuganya hanini nuko muri kamere y'abarundi twabonye iyo igitungwa kigwaye abantu kenshi baca bihutira kukibaga kugira ngo bagifungure. Rero twababwiye yuko abo twari kumwe mu nama yuko mu bisanzwe iyo bazi igitungwa uba ubaye intanduko wenyene yo gukwiragiza imigera irya nino. No kuvuga rero yuko abantu babitahuye yuko vy'ukuri igitungwa kigwaye cyane cyane iyo ngwara atagukibaga kuko ucugitwara iwawe n'ahandi nawe ufise iraro ry'ingurube zigafatwa, canke handi hose ushoboye guca hoba hari iraro ry'ingurube rigafatwa n'iyo ngwara. Naha rero ibi twariko turashimikirako cyane yuko hokubahirizwa izo ngingo zafashwe yuko ibitungwa bitidegenza muri iyo komine, kandi yuko abantu batobaga ivyo bitungwa boba babonye ikigwaye, yuko baca baba bariko bakwiragiza nabo nyene ingwara. Eka mbere uri kuranaraba twahanahanye ivyumviro bitari bike y'ingene ingurube canke aho bororera ingurube boshobora kwikingira, na cane cane ubwa mbere yuko ingurube zifatwa yuko bokingira aho bororeye, no kuvuga bakarinda uruja n'uruza ku buryo n'uwo haza canke yohinjira abanje kwikura kw'imigera, no kuvuga haba mu gukaraba n'isabuni n'amazi meza, eka mbere haba no gushiraho ibikoresho no kuvuga bijejwe kwica imigera twita desinfectant mu gifaransa, ku buryo iyo migera icipfa. Ikindi naco rero kigiye gukorwa ubunyene vuba bwangu nuko hariho abatekinisiye abahinga bo mu bushikiranganje bazoca baca aho hose ku mitumba irya nino aho ingurube zashoboye gupfa, kugira ngo bapompe aho zahora ziba kugira ngo birukane iyo migera. Ico gikorwa rero kigiye gutangura vuba bwangu, mbere turifuza yuko ku munsi wa gatanu ibikoresho byose byoba byabonetse kugira ngo ico gikorwa cyo gitangura mw'iyo ndwi itangura. Gutyo rero aho hari ibitungwa vyashoboye gupfa bahapompe ku buryo uwo mugera uhera. Ibimenyetso nyamukuru vy'iyo ngwara, bwa mbere igitungwa gitangura kutarya. Hanyuma ikindi naco gikurikira, igitungwa kirarira amaso, hakaza ibitombera nk'ivyo twita amashira mu Kirundi, mbere n'urukonda rukarekera rimwe na rimwe caye keshi mu kanwa. Igitungwa cyane cyane nk'izi ngurube zera zirazana icyo no kwita ibishunduru, mengo birimo utuntu tuturaso ku mubiri. Ivyo bimenyetso rero umuntu amaze kubibona ahanini yo kwitura abajejwe amagara y'ibitungwa kugira ngo barabe yuko yoba ari iyo ngwara, kugira ngo ntave yandukiza mu bindi bigo vy'ubworozi bw'ingurube. Twatumiye abo bajejwe intwaro, abajejwe umutekano, abo mbere mu gisata c'amagara y'abantu, eka mbere n'aba bose bafundi dukorana mu bijanye n'amagara y'ibitungwa, kubera turafise ikintu duhuriyeko cyane.
burya ku ntara cyangwa ku ikomine hariho komite ijejwe gukurikirana no gukinga ibiza, mu gifaransa tuyita comité de surveillance épidémiologique. Ni ukuvuga uri kuraraba rero abo bantu bose icyo bafasha gikomeye cyane, mbere ndiko ndavuga n'abandi bose mu gihugu bavyumve, aborozi bose bavyumve n'aba bose bagomba kuja mu gisata cy'ubworozi, barafise uruhara rukomeye mu gutanga inkuru yihuse yuko mu gace runaka hariho ingwara yadutse. Ni ukuvuga mu gifaransa bavyita alerte précoce. Nyamba ku mutumba runaka hibonekeje ingwara, umuntu wese ari ngaho hafi, yaba uw'intwaro, yaba ujejwe amagara y'ibitungwa bamwe twita bagisa, yaba monitere, agaca atanga inkuru nigoga yuko hari igitunga kigwaye ku bajejwe amagara y'ibitungwa, biraheza bikoroha guhagarika iyo ngwara ubwo nyene. Murumva rero yuko iyo komite twakoranye iri n'uruhara rukomeye, kuko abo bose navuze bama bahura n'abene gihugu mu manama irya nino atunganywa. ni ukuvuga yuko bashobora kubwira bene gihugu uruhara bafise kugira ngo ingwara yadutse ishobore guhagarara. Murumva rero yuko abo bose twabakoranije bari n'uruhara rukomeye. Abo kandi twakoranije bari n'uruhara rukomeye kuri ingwara mbere no kuzindi, kubera yuko murumva yuko hari ihagarikwa ry'itembera ry'ibitungwa aho ingwara yadutse. Abo bose rero bafise uruhara kugira ngo iyo ngingo ikurikizwe neza, haba ab'umutekano, haba abajejwe intwaro. Abo bose ntibishobora gukunda mu gihe batabishizemo uruhara kugira ngo bakurikize iyo ngingo. Eka noneho murumva abo bose dukoranya erega nabakorera mu ntara, murumva yuko bafise uruhara runini. Mbega hahagaze ikwiragizwa no kuvuga uruja n'uruza rw'ibitungwa, abajejwe umutekano bategezwa kubimenya, abajejwe intwaro bategezwa kubimenya, kugira iki nibumva ahantu hatariko harabagwa ibitungwa bamenye igituma, kandi nabo bafashe yuko izo ngingo zo kubahirizwa zikaja mu ngiro. Kamunotera abajejwe amagara y'ibitungwa ku mitumba aribo twita abagisa, na cyane cyane aho bari mu gihugu irya nino, nuko vy'ukuri botangura bakumva yuko bakunze umwuga wabo. Bugiye umaze gukunda umwuga bikakubamwo mu mutima, no kuvuga yuko no gutabara bica binyaruka. Rero bumve yuko ico babereyeho ku bw'abene gihugu kubafasha. Naha rero ivyo bamaze kuvyumva baca bumva yuko baborozi bama bariko barabaraba bihuse, bakabagendera bakabona yuko ibitungwa vyabo vyoba bimeze neza. Ntibazoze kubiraba gusa ari uko ingwara yadutse, mugabo baze barabiraba ubwa mbere na mbere ingwara itaraduka. Rero mu gihe bamaze kubakunda bagatembera cyane muri abo borozi, ni naho bituma yuko vya bindi vyo kumenyesha vyihuse ariyo alerte précoce mu gifaransa, baca baba mu bambere bayitanze iyo nkuru, kuko baba bariko barababwira ingene borora neza. Urumva baba mu borozi, biranyaruka rero kugira ngo ingwara imenyekane. Nico cyambere tubasaba. Rero urumva ingwara imaze kumenyekana baca bavugana n'abajejwe amagara y'ibitungwa haba muri zone cyangwa mu ikomine, kugira harondegwe imitwe yihuse kugira ngo bavurire abene gihugu. Nibaza rero yuko akora akamu gakomeye cyane tubateye kumenya gukunda icyo ujejwe. Iyo ukunda ujejwe ubworozi urabukunda, iyo maze rero kubukunda ucuba mu bene gihugu, ucumenya ingorane zibashikira nigoga kubera ubu barimwo, hanyuma ukabimenyesha ivyo ushoboye ukabikora, ivyo udashoboye navyo ugaca bimenyesha nigoga vyihuse ku bandi bagukurira. Hariho amakoperative ku mitumba kandi menshi yatoye korora ubworozi, yatoye yuko yokora ubworozi bw'ingurube, bwaba n'ubw'inkoko, eka mbere n'ubw'ibitungwa binini nk'inka. Rero akamono batera ntibacike inkokora, ahubwo no bahimiriza yuko bokomeza ubworozi bwabo, cyane cyane babicishije mu kwikingira. Icyo kwikingira nacyo cyambere ni iki? No kuvuga yuko ahantu
washize uruhongore rwawe utegerezwa kurukingira uruja n'uruza. Aha mvuze haba ku bindi bitungwa biva inyuma canke haba ku bandi bantu bava inyuma, yuko botegezwa kuhinjira bikingiye, no kuvuga atamugera bafise. Aho rero no kuvuga yuko utegerezwa gushiraho ibintu nk'amazi yo gukaraba neza n'isabuni, hamwe no gushiraho imiti yica imigera, ku buryo umuntu wese aje muri urwo ruhongore abanza kwihonyoramwo kugira ngo agwinjiremwo atamigera afise. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane, nohanura aborozi bose, aya makoperative ku mitumba, nukuri bibashoboye kubikurikiza ku buryo bakingira uruhongore rwabo nta ngorane y'ingwara ahanini bogira, kuko ingwara izanwa mwo kimwe n'ibitungwa nkabyo canke n'abantu. Murumva rero yuko mu gihe uruhongore rukingiye nta bitungwa vy'inyuma biheza ngo bize bigireranire bikorane ko n'ivyo abatunze, kandi nta n'umuntu aza yiyerereza akaca yinjira abanje kwikingira iyo migera. Nukuri ubworozi bugaheza bukagenda neza. Ahubwo tubatera intege, tunahamagarire aba bajejwe ubworozi, haba ku rwego rw'intara, haba ku rwego rw'amakomine, haba ku rwego rw'amazone, eka mbere n'aba twita bagisa bari ku mitumba, eka n'abafundi aba twita limoniteri bari ku mitumba, bakorane cyane n'ayo makoperative kugira ngo babereke neza ibi ndiko ndavuga ingene babishira mu ngiro, ahubwo bakomeze ubworozi. Turashobora kwikingira neza izo ngwara mu gihe twokurikiza ivyo tuvuze, kandi nabo nyene bazoheza bakigisha aborozi. Hariho aho ingwara iba yadutse, abantu bagaca biyumvira bati ni kibazo bagize mu gihe habaye ingingo yo guhagarika uruja n'uruza rw'ibitungwa. Nagira mbwira aborozi bose bo mu gihugu cyacu cy'u Burundi yuko ahubwo iyo ngingo ibifashwe ku neza yabo. Ego hariho ingorane mw'uwo mwanya, kuko ntibaca bidegemvya, haba gushora agatungwa kugira bikenure, haba kugira ngo baronke akabuto canke barungike umwana ku ishuri, mw'uwo mwanya birashika. Ariko iyo ngingo ibifashwe ku neza yabo kugira ngo iyo ngwara ihagarare aho muri ako gace iba yadutsemwo. Aha rero n'ukuri twosaba yuko aborozi bumva yuko atayindi nzira twocamwo, kuko urabona yuko nk'iyi y'akaranda k'ingurube nta muti ifise, ntivugwa, nticancwa. Vyumvikana yuko rero kugira ngo ihagarare ari uko hafatwa izo ngingo twagiye tuvuga. Aborozi rero twobahanura yuko bokumva yuko izo ngingo zifatwa ku neza yabo, kandi noneho bagiye babibona irya nina izo ngingo zafashwe ingwara igahagarara, no kuvuga yuko aborozi mu minsi mikenya baca basubira bakidegemvya, bakagurisha ibitungwa vyabo batangorane n'imwe irimwo kugira ngo bikenure. Aha rero vy'ukuri turasaba yuko aborozi bobifata nka nkama, izo ngingo ziba zifashwe bakagerageza kuzikurikiza, mbere tunabasabe baze baradoma ku rutoki n'abatazikurikiza, nk'aba uzabumva ingingo zafashwe bacana ibitungwa vyabo mw'ijoro babijana ahandi, kuko uko ujanye ico gitungwa ahandi ugiye kwanduza ahandi, mugabo badomye ku rutoki biraheza bigaca bihagarara, no kuri iyo ngwara igahera. Mbere rero no kuri iki nyene twagiye tunabibona mbere aho aborozi bonyene baciye batanga ubuhamya, nk'aha iyi ngwara yafashe y'akaranda yafashe impene n'intama muri za Bugendana, aho bonyene mu nyuma aborozi mbere baciye bagira bati twanahomba, ati mbere aho tuzigabuririye mu nzu niho twaciye twunguka, ibitungwa vyaciye bivyibuha, turonka amase yo gukoresha, maze mbere na wa mugambi nyarya tegeko ry'igihugu ryo kugaburira ibitungwa mu mpongore baba barisize mu ngiro, bonyene bavyibonera mbere baranahimbagwa bati mbere twahuye twarahomvye. Naho rero aborozi rero batogira ikibazo, twarabonye yuko izo ngingo tuba dufashe abari ku neza yabo kugira ngo iyo ngwara ishobore guhagarara.